Bakunzi ba Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2025. Umwanya ntabwo watworoheye na gato, wabiturutse ku bibazo bitatuvuyeko. Ntabwo twashoboye kubaha amakuru nk'uko twari dusanzwe tuyabahereza, ariko umutwihanganire, ndazi yuko ku munsi w'ejo kubwo gufashwa n'Imana tuzabashikiriza amakuru nk'uko twari dusanzwe tuyabahereza. Turi mu ijoro ry'igenekerezo rya 15 uko nabibabwiye, tugiye kuganirira hamwe bimwe n'ibindi mu bisanzwe biriko birabera hano mu karere k'ibiyaga binini, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku butaka bw'igihugu ca Kongo cyangwa se leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu minsi iheze mwarumvise yuko hahatswe kuba itembagazwa ry'ubutegetsi rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ariko Imana ivyivangamwo, iryo tembagazwa ry'ubutegetsi riraburizwamwo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ryashatse kuba, abashatse kurikora n'abashoboye kugira uruhara kugira ngo ubwo butegetsi ntibushobore gutembagazwa. Turaza kurabira hamwe kandi n'impungenge bamwe n'abandi bafise ku ngendo za hato na hato abakuru b'ibihugu cane cane ubu Burundi na Kongo baguma bagira ahatandukanye, magingo hakomeje kuvugwa umutekano muke canke hakomeje kugaragara yuko hariho abantu bamwe n'abandi batabipfuriza yuko boguma bayoboye bino bihugu basanzwe bari kwisonga. So ni muhundi rero ndabaha ikaze mwebwe mwese mutora agatebe mwicare mutibagira kuja muri komante kugira ngo tuze kuhayagira bimwe n'ibindi, ariko kandi wowe dukurikirana utaragira sabone akandiko kanya ndagusavye ugire sabone, ntaco bigutwara, ucucinda no kugakengera kugira ngo uzurironkera ama notification uko dushize ibiganiro ku mwanya. So ku murongo wa telefone ndafise umutumire, reka ndamuha ikaze aramutse abariko baradukurikirana imbere yuko twinjira mu donido y'ikiganiro cacu. Ndahaye mwiriwe abakunzi ba Info Plus, eka n'abandi bose bakurikirana ibiganiro bica ku mbuga zitandukanye tugenda dushikiriza, mugenda mushikiriza. Ndababwira yuko babandanya kwiyandikisha kugira ngo buri kanya baronka ibiganiro tuba twabahaye, kuko biba ari ibiganiro bifise ubunararibonye, twatohoje neza, dufise ivyo tubabwira bishobora kuhakura hamwe bikashikana ahandi. Rero cengenda kandi nshimira abo bose bashishikara kuba bagenda biyandikisha, ndabahamagarira kandi kugumana natwe nk'uko n'ubundi bama babikora. Hanyuma nongera nshimira mwebwe namwe mwama mufata akanya mukadutumira kugira ngo dushobore kubwira abadukurikirana uko ibintu vyifashe muri kino gihe. Murakoze. Urakoze cyane bwana Musanguzi Mweza. Umunsi waruheze tacu tuyagiye abakunzi ba Info Plus. Sinzi wewe aho wiriwe impore? Yego, aho niriwe hari amahoro, hameze neza, haratekanye, abene igihugu baratekanye, hariko hagenda haboneka ibiribwa bitandukanye, yaba ibiraya, amafi, eka noneho ibiribwa birahari. Mu by'ukuri abene igihugu nta kindi kintu barimwo no munsi uretse yuko bibere mu munezero w'ivyimbuka Imana yabahaye. Urakoze cyane. So reka tureka gutinza abadukurikirana, dusimbire neza na neza mu dono y'ikiganiro cacu. Ngira ngo wumvise, nifuza ko turabira hamwe impamvu Perezida wa Kongo bakomeje kumugera amajanja canke bakomeje gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe, ariko Imana igakinga. Turabe ni bande bari inyuma y'ivyo bintu, bikomeje kugenda gute kugira ngo abari inyuma y'ivyo bintu ntibabishikeko. Karibu cyane bwana Musanguzi Mweza. Urakoze cyane, ariko rimwe na rimwe iyo ngomba kuganira abakunzi bacu canke abakunzi b'ibiganiro dushikiriza, hari akajambo nkunda gutanguza, kandi ako kajambo kenshi kaba ariko gafundika ikiganiro. Reka nshobore gutanguza iri jambo rivuga riti: iyo wahoze urongoye igihugu hanyuma ca gihugu ukaconona ukakibera umwansi wacu, iyo ugomba kukigarukako haseseka amaraso y'inzirakarengane, abantu ataco bagira.
mu by'ukuri Joseph Kabila yavuye ku butegetsi adashaka kuko abari bamutumye bagombaga atava ku butegetsi kuko kuva ku butegetsi bwa Joseph Kabila ni ugutembagaza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande ndasubiyemo aka kantu kugira kumvikane neza kuva ku butegetsi bwa Joseph Kabila mu gihugu cya Kongo ni ugutembagaza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande ni ukuvuga abo bantu bari bafatiwe umuriro na Joseph Kabila uko ukuntu rero Joseph Kabila ariko arategura kugaruka ku butegetsi biba bibi canke biba vyiza nk'uko ariko agenda bitangaza bishikiriza ku mbuga zitandukanye yerekana ingene agomba kugaruka ku butegetsi rero kugaruka ku butegetsi bigenda gute rero birafatiye ihe ntumbero umbabarire gato tutaraza ku cyo cyo kugaruka ku butegetsi tuyage gato uburyo uyu president Kabila yavuye ku butegetsi amatwi adusumira yari yakwije ibiringo vyiwe yemerewe n'ibwirizwa shingiro bicare niko twumva bavuga ariko sinzi ko nawe uraza gutanga imbono yawe kubyumva bicaye bangombwa yuko babiganiramwo na Chirombo kugira ngo Chirombo afate manda imwe hama Kabila ace agaruka kandi ku butegetsi sinzi ko nawe ibyo bintu ariko warubizi icyo nukubwira ibyo uriko urabivuga urashobora kubivuga uko nyine nk'uko abantu babivuga ariko ngoma ndakubwire hariho bamwe bavuga uko abandi bakavuga ukundi ariko ibyiza shingiro ntiryamwemera kuko byamunaniye n'ingene ari burihindure ariko icyo nukubwira cyo kuba Tshisekedi aheze manda ziwe zibiri hanyuma Joseph Kabila akaba nawe yumva ko umenga yogaruka ku butegetsi menya ahubwo ni iki cyatumye ava ku butegetsi si ibyo byo kuba ngo ni byiza shingiro cyangwa ni iki oya abakongomani bari bamuremereye bavuga bati we ntitugishaka ntitugukeneye kubera ko ntacu ko yakorera abakongomani kibateza imbere kuko byarananiranye yuko afata akarere kose gagashyiramo amahoro uretse yuko yaguma azana aba infiltre b'u Rwanda ari bashira indani yinjiza abakongomani rero barabibona harimo na Tshisekedi n'abandi bantu bari ku ruhande rwa Tshisekedi baravuga bati désormais ibi ntibikunda wanse kuvaho turagukubita mpaka uvuyeho hari n'ibindi bihugu byari byaciye bishigikira yuko kugira ngo Joseph Kabila avaho haciye amatora batora uwundi muntu amusubirira bakavuga mbere yuko habaye ibyo bumvikanye bimwe muri ibyo wavuze byari birimwo by'ukuntu hazobaho amamanda ati nakazutwara mandizi uwundizi ariko hanini kwari kudakomakoma ku masezerano yarahari sinza kukantu ko kumvikana ako genda gatahura cyane gose amasezerano batagomba gukomakoma nayahe hari abakuru b'ibihugu bari bagiye baronka ama opportunity mu gihugu ca Kongo ayo masezerano rero bategerezwa yuko abikorera kuko nyene ni ukuvuga ategerezwa gutegekwa nande na Kagame na Museveni hagaca yongeramwo Joseph Kabila rero ayo masezerano amaze kuyanta niyo yakweje ibara ryose riko labuno munsi niyo yabaye ngenda muvano ni naho rero bariko bagomba guhera ngo bamwice kugira ngo bagarukane za opportunity zabo baronka no kuvuga haboneka Museveni haboneka Kagame kari bariko bagenda bamufasha sinzi ko nyumva ngaho ndiko ndakumva ariko hari n'abandi n'ukundi kuboko kw'abantu binyegeje kurimwo batagaragara bafise uruhara muri no ntambara kandi baba bakuru b'ibihugu muri Afrika abo rero nibo bariko barasiya batazambaye kugira ngo ahubwo bakore ku butegetsi abaperezida babiri bagoranye mu perezida wa mbere agoranye ntihajye ntibarondera Tshisekedi wenyene ahubwo bararondera Evariste Ndayishimiye kuko Evariste Ndayishimiye yabaye ipiyo ikindi ni ukuvuga elemagena ikintu kibuza yuko haba avancement y'ivyifuzo by'abo bantu kuko aramubwiye yinjire mu idiri aravyaranga kuko ndakubwira yuko President Kagame yamurondeye kugira ngo idiri barikorane
bamureke bishire bizane muri Kongo. Nawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati désormais ibi ntibikunda. Rero amaze kubona ko bidakunda niho havuye conflict. Nibareke kuza barafata ibindi bintu by'amakonflict yandi bayazana, ariko mwumve neza yuko conflict ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda zihagaze kuba umukuru w'igihugu yaranse yuko habivogerwa bya Kongo. Yanse ko abakongomani barenganye. Byatanguye kwanga kuva ryari? Batanguye kuvyanka kuva mu 2013. Ubwo rero abarundi kuva kuri President Nkurunziza yavuga ati no, ivogerwa rya Kongo ntaryo dushaka, ngico kintu bamuhora. Baravuga bati turakeneye yuko ubutare bwibwa muri Kongo bwoca mu Burundi ukabona kuja hanze. Ivyo baravyanka. Nizo turavuga ukuri tumenye ingene igihugu cyacu gikira. Ivyo bamaze kuvyanka bavuga ati igihugu cyose ni cibe ko cemanga uko cisanze, abantu bareke kujyana. Iyo niyo filosofi abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bagira, kuvuga ati umwe wese yishire yizane mu gihugu c'amavukiro, atunganye yige kubumbwa n'utwiwe. Allo? Umwe wese yige kubumbwa n'utwa afise, apana kuguma ashaka kuraba kwa naka. Ego, rero niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi urahari yavuga ati oya, ni ukuvuga birahagije, mwarivye bihagije, nta gihugu ca Kongo muzo kuba mugenda guhohotera abakongomani, nimureke abakongomani babeho, nimureke. Niyo conflict rero ngaho hani hagaze. Rero we yaranse amafaranga, yaranse kuvuga, yaranse igiturire, yaravyanse narijya wumva akakigwanya. Ngaho hantu rero conflict zazananye. Rero umuntu wa mbere na mbere bagomba kuviza yari Evariste Ndayishimiye, kugira ngo bikunde Tshisekedi acasigara wenyene cyane inguva afise zimukingira. Asigara ari nk'agati gakokotse. Ni kuvuga niwe mu president wenyene amwegereye ashobora guhaguruka akavuga ati n'ingabo ndazijanayo kugira ngo zigufashe kurinda ntibace bagifata cyose igihugu cyawe ubwo nyene. Rero no kuvuga izi ngendo bariko bagira imbere yuko nshikira kuvuga ingene bagomba kumwita kundeta, izi ngendo bariko bagira ikintu nakubwiye abantu batemera, menya yuko iperereza ry'igihugu cy'u Burundi rikomeye cyane, kubera umuntu umengana ibintu bigize menya ibintu bisanzwe, kuko ari ikintu umukuru w'igihugu yigeze kuvuga kijanye n'impene. Impene y'isuguru, buzi isuguru canke impfizi, impene y'imfizi reka nabivuga uko. Ari ukuntu iri kiragenda amantu z'amatengatwa yayo agenda aragira. Uca ubibona? Ndabibona. Niko rero n'iperereza ry'u Burundi uribonye ukibaza ngo urumva ngo ni ibintu ngo bisanzwe, rirakomeye muri kano karere kuko iyo bari ndakomeye. Ahavuye wa mugani ngo biregarega bigumye. Abari ndahayihuba. Ni kuvuga uko kuntu rero abantu bagomba guca banegirija, niho rero ubukomezi buri, kuko ndakubwira hari n'umwe mu bavuga ngo nabari muri societe civile yigeze kuvuga bati ubutegetsi bw'u Burundi bahagaze kwiperereza. Ico kiganiro bagikeneye no kirondera nka kibahereza, kuko nanje nagikurikiranye ndamwumviriza uwo muntu. Yaravuze ati igihugu cy'u Burundi gihagaze kwiperereza. Uwo muntu yarongera aravuga ati hariho bamwe mu baharanira mu badahanira ivyicaro vya politike ngo bakorere iperereza. No kuvuga bagize iminsi bagenda babivuga. Rero no kuvuga iperereza ry'u Burundi niryo rituma umukuru w'igihugu afata urugendo neza ataco yinona, nibareme rero mbe ndabaremesha mfatiye kwako kantu. Ariko bwaramusanguza imwenza turamaze kubona ibihetangabo byinshi abakuru b'ibihugu bahitanwa n'impanuka z'indege mu buryo butunguranye, abandi bakabakorora. Tubyite ko ibyo bihugu ataperereza byaba bifise. Ikintu no kubwira igihe bakora indege ya Habyarimana irimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, menya yuko ijya ndege ya Habyarimana yari amaze kuba afise iperereza rijegajega, ntiryari rikomeye nk'iry'u Burundi uno munsi. Canke yari yizeye ivyo bari bavyo kuganira mu biganiro i Dar es Salaam muri Tanzania muri make kijya gihe suko ngo yari avyizeye, ahubwo iperereza yari afise nta makuru ryarondeye, nta makuru ryamuha. Kandi kugira ngo ugire iperereza rikomeye umanza ukaraba niki igihugu gifise ubuhinga bwa none
gishobora kuguha amakuru yose wipfuza ni ikihe gihugu? Igihugu cy'u Burundi gihabwa amakuru yibifuza akomakomeye ku rwego rwo hejuru n'ibihugu bibiri bikomakomeye. Iki gihugu cy'u Burundi mubona kirarenze mu bijanye n'ivy'umutekano, mwe ntimwibaze ngo nibindi. Icya mbere ni Uburusiya n'Ubushinwa, ivyo bihugu bijyanye ku Burundi. Ivyo bihugu rero bibiri birafise gutanga amakuru ku gihugu cy'u Burundi, bakabwira umukuru w'igihugu ati no munsi hari ibi n'ibi, kuko iperereza ry'ivyo bihugu mvuze rigaca ushaka n'iry'u Burundi, mbwira ingene batoronka amakuru ahagije. Ni ukuvuga n'ivyo abanyamerika bofundika ngo babifundikanye n'u Rwanda, menya yuko vyoca bija ku mugaragaro, abarundi bakaba babimenye vyihuse. Ariko kandi umusesanguzi mwenza, sinzi ko twovuga ko igihugu ca Kongo ari ubusamazi bukomeye. Twarabonye aho mu mpera z'iyo ndwi duhejeje indege yarero umukuru w'igihugu yashoboye guhagaruka mu kirere iminota irenga 50. Sinzi ko twovyita ko atabutasi buhambaye bafise, sinzi ko twovyita erreur technique, sinzi twovyita. Ahubwo ivyo reko ndakubwira kugira ngo bitahure ivyo ariko bigomba kuba Imana yakinze. Ni uburyo Joseph Kabila ariko agomba kugaruka ku butegetsi, kandi na n'ubu agatego bateze karacariyo. Aho gatego bateze nakahe? Ntibari gukubita kudeta igihugu umukuru w'igihugu ca Kongo kandi hakiriho guverinoma. Unyumve ko kandi kugira ngo bashobore guca basenyura guverinoma byasabwa yuko urongoye igisirikare ca Kongo ashirako akoro yuko iyo kudeta iba. Nukuvuga kudeta yafuvye kubera igisirikare kitahuje uwo baca bashiraho. Ntibasubiye kwifuza yuko Kabila garuka, ni naho hakiri ibombora. Ndakeneye rero twinjire bwina ni nayo kambwe kandi nawo umutwe w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye kurabira hamwe impamvu uyu Cirombo yahaswe gutembagazwa ubutegetsi, ni bande babikoze, byagenze gute ntibashike ku ntego. Hariho umukuru w'igihugu wa mbere ni Kagame. Kagame ariko arahunga ivyaha yagirizwa muri Kongo. Zaramaze kuvugwa ku rwego mpuzamakungu. Kagame ariko arahunga izina ryo kwitwa umuteroriste mukuru, ku buryo atahazo, no kuvuga isi yose izocimurondera. Ariko arahunga sentare y'Irahe. Kagame ariko arahunga endaminite azotanga ku gihugu ca Kongo. Kagame ariko arahunga abanyagihugu ba Kongo. Rero kugira ngo ivyo vyose ashobore kubihunga neza, nuko azoshiraho elema yiwe izotuma vyayongera kubihanurwako. Iyo ni inkozi y'ikibi mu nkuru. Hagaca rero bavuga bati none ninde ashobora kubishira mu ngiro? Bacabona yuko Joseph Kabila ari bashobora kubishira mu ngiro. Muga igisirikare, bamwe mu basirikare ba Kongo bahoze ari abajama ba Kabila, bamwe barabafunze, muga basigaye nabo bariko baravuga bati twebwe ntidushobora kwemera yuko Kabila garuka, natwe bwe umukuru w'igihugu. Ngiyo bombora rero ryaciye riba ryakijije nde? Tshisekedi. Ninde aca umukuru w'igihugu? Urumva akabazo aho kari? Akandakumva cyane. Ntidukeneye yuko Joseph Kabila garuka, ariko turakeneye yuko dukureho Tshisekedi bwa mbere na mbere. Bamwe bacavuga bati turamwagiriza iki Tshisekedi? Tshisekedi nta kosa na rimwe baramwagiriza muri make, uretse yuko yafukuye ivyari bifutse abishira ku mugaragaro, abari bambaye abambika ubusa. Rero bariko bagenda bamaramara uburyo bava niyo baja. Utushe tugaruka kandi uru rubanza bamaze gucira Kabila rutuma avuga ati n'ubundi ndi umupfu, reka niyahure ndaho dupfana. Kubw'ivyo rero bivanye n'ingene Amerika yamaze gufatana na Tshisekedi, uno munsi gukubita kudeta Tshisekedi biriko biragorana, kuko uno munsi ariko aronka amakuru y'ubutasi. Tshisekedi aronka amakuru y'ubutasi ayahawe na Amerika. Kandi Tshisekedi ariko arakorana n'Uburusiya mu bundi buryo bw'ibanga
bamuha amakuru y'impande zose nayo n'Ubushinwa buriko buramuha amakuru kuko barakeneye ico gihugu ca Kongo ntibakeneye kugitakaza. Nico gituma rero Felix Tshisekedi kumukubita kudeta no muzi tariko biroroha bivanye nuko nababwiye ko hari ukuntu bamaze kwambika ishusho mbi Kagame. Kagame rero mu kumwambika ishusho mbi ni kugira ngo barabe ingene baza bambaye ishusho y'intama bace binjira muri Kongo batwara ivyo muri Kongo nkaho umenga nta cabaye. Umwansi wabo no kuvuga bazoza bagomba kuza nk'abakiza baje gukiza igihugu ca Kongo bekaritinga Kagame. Rero muri ico gihe Kanambe nawe ariwe Joseph Kabila aravuga ati no reka nsubire ku butegetsi. Ba bantu nabo bariyo hariya avuga ati no ntugaruka ku butegetsi. Nguko kuntu rero bitaba bigikunda yuko gukwita kudeta Felix Tshisekedi bica bigorana. Nibombora nuko tumvikana ninde aca umukuru w'igihugu haje rero ujya munsi bijya vyabaye batigeze bavuga ninde aca umukuru w'igihugu. Ntuze baramwankiye Joseph Kabila baramwankiye. So wowe rero uremeza yuko abanyamerika bamubwiye bati wewe ntugaruka ku butegetsi kuko Joseph Kabila yari yarirukanye abanyamerika muri Kongo, hari hasigaye hatonye Abashinwa. Karumvikana ko kantu karumvikana mugabo ahantu ushaka ko utahuza abadukurikirana hamwe naha uremeza ko igisirikare ca Kongo cyamaze kudesida yuko Chirombo agomba kuhava mugabo hasigaye hari ikibazo cyuzo musubirira. Nukuvuga bamwe mu bahoze ari abakabiliste abo kwa Kabila bari bamaze kuvuga bati reka Kabila garuke. Haca havukamwe amayerema avuga ati no ivyo ntibikunda natwe twaba bakuru b'ibihugu. Ujya munsi ahubwo mwari kumva amasoro yaduka hagati y'abasirikare bariko bararasana. Bamwe ahubwo ikindi kintu kizoba yereka yuko ivyo impande babwira ari byo nuko mu misiri imbere muzumva hari abantu bako bagenda batabwa muri yombi bafatwa kubwiyo dossier nyene. No kwibutsa mbere no wararongoye kijya kibuga c'indege uno munsi ariko arakogwa ko amatohoza kandi biriko yanavugwa yuko urongoye inama nshinga amateka ya Kongo ashobora kuba afise bimwe mu byo yoba ariko arashigikira mu bya M23. Nawe nyene ko yoshobora kuba yarafise mu kuboko bikavugwa yuko mbere nawe yarondera yuko acasubira Tshisekedi mu gihe bwo kwita kudeta. So dutere tuje imbere bora musanguzi mwenza ndumva iyi dossier yo gukura ku butegetsi Chirombo ari dossier ndende kandi itariko iroroha. So uruhara rw'abanyamerika nugwihe muri iyi dossier? Muri no dossier uruhara rw'abanyamerika nuko bavuga bati Tshisekedi yovaho atawunda dusigiye ngo dushire umuntu wacu natwe dusigiwe na Tshisekedi azokora uko twumvikanye na Tshisekedi. Isose yacu izo bimaze kugwamwo amazi. Muri ico gihe rero bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda Tshisekedi kugira ngo isose yabo ntigomwe amazi kuko gufata Kongo nukongera kugira ijambo ku isi. Rero kugira ijambo ku isi biraheza bigatuma bavuga bati Tshisekedi twamaze kugenda amasezerano kandi nabasigaje igihe gitoya kugira ngo ave ku butegetsi. Ati kubw'ivyo rero reka tumushigikire aza dusigire uwundi canke bimushobokeye ahindutse ibwirizwa shingiro kuko Tshisekedi ashobora kureka intambara igatera ikaba inyene intambara hanyuma akacaba kubandanya ubutegetsi agacakora itegeko ryo mu ntambara kugira ngo abandanye ariko ubutegetsi. Akano sinzi ko kumvikana akanda kumva ducagira prolongation abo avuga ko adashobora gutegura amatora mu gihugu kiri mu ntambara. Nico gituma ubona yuko mbere atariko araba ama operation yo kwirukana bajya abantu kandi gatego nawe afise kandi aho gatego ashobora ko ari kigishwa n'abanyamerika kugira ngo bikunde agire prolongation y'ubutegetsi. Hanyuma muri iyo prolongation aba ari hakubita abansi kuko azo afise igisirikare kitari korompi kuko n'ubu ngo ariko barinjiza abandi. So turiko turabona bona musanguzi mwenza uruhande rumwe
rukeneye ko Tshisekedi ava ku butegetsi kugira ngo ivyaha bagirizwa bihanagurwe. Urundi ruhande nabwo rukifuza ko Chilombo aguma ku butegetsi kugira ngo inyungu zabo ntizitakare. Ibi bintu biraherera he bwana Musanguzi Mwenza? Ahubwo Amerika iriko irihutira kuraba ingene ikuraho Kagame. Kagame nawe ariko arihutira kuraba ingene yasubizaho Kanambe kugira ngo bibaye ngombwa Amerika icibura iyiva n'iyija. Bariko bihutira kuraba ni gute haba intambara idasanzwe muri Kongo, ahubwo ituma ivyo byose biba nk'ibivurugitse byose byaba bibi uruvange. Nivyo bagomba gukorera hariya, bibi ibintu bidasobanutse, haba intambara ahubwo imwe itigeze inabaho. Kuko ni haba intambara nivyo bizoca biguma bivuga vy'intambara, ariko ivyo bindi vyo gukora amadiplomasi n'ibindi bizoca bihagarara. Kuko Tshisekedi ubwiwe amaze kubona ivyashitse byatumye kuzova mu gihugu azoba ari ibintu bigoranye cyane. So ariko aha bwana Musanguzi Mwenza, ndafise ikibazo c'amatsiko kandi gihambaye cyane gose. Turiko turabona M23 ikomeje kugaba ibitero hatandukanye, bakomeje no gukoresha amaformation izindi ngabo, mu gihe twabonye bisa nk'aho ibihugu vya Burayi na Amerika byabateye umugongo. Ibigwanisho reko barabikurahe bwana Musanguzi Mwenza? Ibigwanisho ono kubwira amakuru y'iperereza yerekana yuko ibigwanisho biva muri Ukraine. Babihabwa na Emmanuel Macron. Uwo Emmanuel Macron rero niwe ariko arafurumisa, kuko nakunda kubabwira yuko adakeneye yuko ukuboko kwiwe kuva muri Afrika. Emmanuel Macron menya yuko ariwe yakira n'ubutare bwibwa ubu mu Rwanda ari wabwakira. Hari amasosiyete singomba ndavugire hano kuko simanda yamamaza yakira ubwo butare asigaye adandaza ubwo butare. Kubw'ivyo rero menya yuko Emmanuel Macron inkoho canke ibigwanisho bahora baha Ukraine ntibikora muri Ukraine, ahubwo nivyo bica bitahira hehe mu Rwanda no muri bica vyinjira muri Kongo. Hari vyinjirana mu Bugande, kuko Abagande bikika mu kiza cuko bafitanye amasezerano ya gisirikare, bamwe bakaca binjira batambaye impuzu za gisirikare baje gufasha aba M23. Baca baza babizanye ivyo bigwanisho nka umenga nivyo baje gukoresha mu kugwanya imitwe y'iterabwoba igwanye igihugu c'Ubugande muri Kongo. Kumbe bo intumbero bafise niyo mitwe y'iterabwoba nibo bayikeye kugira ngo bace binjira nka umenga niyo baje kugwanya, ariko basanzwe babajama bafise intumbero yo kwinjira muri Kongo, kuko intumbero yumvikana nuko baza kugwanya iyo mitwe. Kubw'ivyo rero aho bariko barakora igwanisho naho nakubwiye ivyo ivyari bigenewe kugwanya muri Ukraine, perezida wa Ukraine bafatanije na perezida w'Ufaransa ari barongoye Union Européenne baca bicomora babizana hehe muri Kongo. Ego. So ndiko ndabona ibihano ibihugu vya Burayi byafatiye u Rwanda bisa nkaho atabwaku biriko baragira ku Rwanda. Ibi bintu biriko barava kuki? Ivyo ibihano abanyaburaya bafatiye igihugu c'u Rwanda byaragize impact, kuko ikintu byagize cyane na mbere kubijanye n'ubudandaji. Abanyarwanda bariko bararira, ariko nabikubwire ni hamwe nyine turonka abanyarwanda ngo muganire. Abanyarwanda bariko bararira kandi barahangayitse cyane, kuko ibintu biduka ku munsi nubwo bidapfa kuvugwa. Hari ibintu binyamakuru byari ababitamitse, kuko n'ababikoramwo ni babandi baba bari ku ruhande rw'ubutegetsi, bobo baratamiye ibintu biduka ku mwanya abantu bahari bararushe. Ibaze ahantu bamaze ko badandaza ibihimba by'abantu, amafyigo, ugasanga umuntu baramubonye batujya mu narakomeye, ugasanga baramwishe, baramutokombe, baramuhejeje, baramuheranye, bagafata ibihimba vyiwe bakabidandaza. Abantu bari ahantu tukiri kuri cyo bora Musanguzi Mwenza, ivyo byo kudandaza ibihimba by'imibiri y'abantu ntabwo bije kubera ubwako bw'ibihano ibihugu vya Burayi byabafatiye. Amakuru ndafise kuva kera batarafatirano yuko bari basanzwe banyuruza abantu bakabadandaza ibihimba by'imibiri bitandukanye. Ariko nubwo biruko
ibihano bariko bafatirwa n'ibihugu by'abanyaburaya ahanini hari ibiburizwamwo na Emmanuel Macron arongoye Union Européenne akavuga ati genze gahoro gahoro, ariko no kubwira yuko bimwe kugira ngo bice vyigaragaza cyane muri bino bihe kugira ngo banashobore kuronka amafaranga bahemba bigisha bagomba hari ikibi bariko barakora, ivyo cyane bica biriyongera cyane kandi mba byabukebuke bace babigira cyane kugira ngo bikunde amafaranga aboneke. No kubwira ikindi kintu naco igitoro giheruka kongera kuduzwa mu Rwanda. Ego sinzi gukurikirana amakuru y'u Rwanda, amakuru y'u Rwanda nakurikirana cyane. Igitoro giheruka kongera kuduzwa, twebwe ico no kubwira nuko ubumenya yuko bijya bihano bibandanya bishyirwa mu ngiro buhoro buhoro, kubera ko ntushobora gukengera Amerika ngo ukengere Ububirigi ngo uraba amahoro. Oya, ivyo bihugu bibiri vyonyene ntushobora kubikengera ngo uraba amahoro. Jewe abenegihugu twaganiriye bambwiye ko bobo bari basanzwe bari muri funga mikanda, ati rero ntibibaza yuko bijya bihano bishobora kubagirako ingaruka, kumbure bizogirako ingaruka FPR gusa n'agatsiko kabo. Sinzi ico kintu ico kivuze. Hari abantu bijya bihano bidashobora kugira kingaruka, kuko narababwiye ni igihugu cy'u Rwanda kiratunze mugabe n'igihugu barakenye. Bakoze systeme yuko bo hatunga akagwi gatoya mu byo bita communisme, bambe capitalisme. Ugasanga abene gihugu nyamwinshi barakenye. Ariko ndavuga ni igihugu cy'u Burundi abene gihugu baratunze ariko igihugu kirakenye. Ivyo niko nabivuze, mu Burundi abene igihugu igitigiri nyamwinshi baratunze, mugabo igihugu cy'u Rwanda igitigiri nyamwinshi barakenye. Bagacavuga ngo igihugu kiratunze, natwe igihugu kirakenye mugabe n'igihugu baratunze kuko baronka ivyo bafungura. Kuko mu Burundi umuntu wa mbere arafungura 3 ku munsi kandi neza, wanyuma nawe arafungura 1 ku munsi. Mu Rwanda naho uwa mbere arafungura 3, wanyuma arabibura. Rero nuko kuntu nce ndabikwereka yuko iyi systeme yafunga mukanda yaje muri cagihe bariko bamufatira ibihano. Rero no kubwira yuko Tshisekedi atavuye ku butegetsi igihugu cy'u Rwanda kizosigaye cyo gihugu ca mbere gikenye ku isi, kubera izifashanyo zose bahora babaha niba bandanya bazihagarika. Menya yuko igihugu cy'u Rwanda kizosigara giseguwo cimye. Sindakana kumvikana. Rero no kuvuga iki tahura neza na neza yuko barashiba muri Kongo iyi ntambara M23 igihagaze hajya. Menya yuko u Rwanda rugihagaze, mpamvu birondera ahandi biri kurambaza ngo Union Européenne yafashe ibihano igihugu cy'Ubufaransa nta bihano cyafashe, ahubwo nico kigura ivyo bintu, ivyo byigwa muri Kongo. Sinzi ko byumvikana. Birumvikana cyane. Reka tugaruke muri Kongo mu kurangiza ikiganiro cacu, tugaruke ku ntimatima y'ikiganiro cacu aho twavuze ko tugiye kurabira hamwe ibijanye n'itembagazwa butegetsi rya Chirombo ryaburijwemwo. Ntabwo bwari ubwa mbere kandi si n'ubwa kabiri, abahinga baravuga ko ari incuro zirenga 50 Chirombo bashatse kumutembagaza ubutegetsi. Nk'umusisanguzi mugenzanje, Chirombo ubona yo kwikingira gute? Chirombo mu kwikingira yabikoze neza. Chirombo yarikingiye. Chirombo yavuze ati umwasi wacu ni umunyamerika. Reka rero wa mwasi wanje ndamugira umugenzi, ndamuha ivyo yarakeneye, hanyuma nanje ankingire. Sindakana kumvikana. Mu Kirundi bavuga ko uwari umurozi yamubitse umwana. Yari yaremye M23. Uvuze? Mu Kirundi bavuga ko uwari umurozi yamubitse umwana. Ego nivyo yakoze, avuga ati none rero ingo bijya mwari mukeneye mu bironke, kuko yamaze kuronka amakuru yuko abanyamerika bariko baraba ingene bashobora kugaruka muri Kongo kuko bahoze bari kuri mu butu. Niko guca avuga ati nimuze rero. Amaze kubabarira bakaza baremeye kuza kabisa. Rero aca babwira ati senyura uwo mugire rero mwari mwubatse, na cyane cyane mu kusenyura nuko basenyura Kagame. Nguko rero yashoboye kwikingira no kwibutsa yuko uno munsi kugira ngo ukore ku butegetsi Tshisekedi
uzoba wafutse Amerika. Kuko nokubwira yuko uno munsi tuvugana nane ndaraba hirya no hino sanga n'abanyisirayeli bamaze kwinjiramo muri ivyo bibazo, kuko abanyisirayeli nibo bagize Amerika. Uno munsi nokubwira yuko iperereza ryo gukingira Tshisekedi rikorwa n'abanyisirayeli na cyane cyane bakoresheje ikintu bita Pegasus. Ivyo biriko birakora, izo systeme ziko zirakora, ni kuvuga umuntu wese agize icyo avugana nawe avugana kugira ngo abantu bari hejuru, abo bagenero bari hejuru bariko barafatwa benshi, bafatwa bakoresheje iyo systeme y'abanyayisirayeli ya Pegasus, bakabatega abantu Pegasus batazi yuko binjira mu telefone yabo, amakuru baguma bayaronka umwanya ku mwanya, n'ingene ko bagenda baganira n'ivyo baganira bigaca bisohoka. Ariko ku rundi ruhande turabona mu ba mercenaires igihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Kongo harimo abisirayeli. Erega ni bya bintu byo guca amafaranga, none ugiye guca amafaranga aho uronse idiri ntugenda ukarikina hanyuma ukariki. Bajya bagiye guca amafaranga mugabo barafise ama principe bakora akabanyisirayeli. Ntibashobora kuvuguruza Amerika ingingo yafashe. Bajya abantu kuvuga nk'ubu ugomvye kurondera nk'ivyihebe bigenda gukorera akazi, abantu gukorera mission batazwi. Nk'umuntu nakigikina Allo ufite uburenganzira ubwo mukoresha mu buryo bwa rwihishwa bw'ubusuma. Nta masezerano yabaye hagati y'igihugu ca Israeli n'igihugu cy'u Rwanda ngo bagende gufasha gufasha M23 oya, ahubwo Amerika ko ifitanye amasezerano na Kongo bo baraza officiellement, no kuvuga baza mu buryo bw'amategeko buri officiel. Mugabo bandi nabo ntibaza mu buryo buri officiel, baza mu buryo bwo guhungabanya umutekano, nk'uko bagomba kuzana bajya abanyabyaha bari muri Amerika, bafungiye muri Amerika ngo bazere mu Rwanda, n'ubundi bagomba kubakoresha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri kano karere. Baza n'abahinga, bajya baza nazo barabahinga bafunzwe bazira gukora amakosa yo muri ibyo bintu by'ubuhinga nyene. So urakoze cyane bwana Musanguzi Mwenza, ndabona umwanya uri kuri atujana kumbure duse n'abakebereza ngaha kumbure, nimba ufise rimwe canke abiri worenzako umwanya ni gwawe. Nari kintu nogenda mbwiye bano bakuru b'ibihugu nimba bashobora kutwumva, niba bandanye bakomeza amaperereza yabo bayakomeze, n'umuntu bo wabikika yuko yoshobora gutuma iperereza ryabo itaguma rikomeye bamuhindure hakiri kare kugira ngo babandanye bari ku butegetsi bakorere yamene gihugu ivyo ko barakorera kandi babaziga ko murakora. Reka ndagushimira cyane bwana Musanguzi Mwenza. Yego nawe ndagushimiye cyane. Okay, reka nje nshimira mwebwe mwese mwari mudukurikiranye muri kino kiganiro. Ndabibutse yuko tuzagurira muri commentaire kugira ngo muze kutwunganira canke munabaze ibyo mushobora ko mutatawukiwe. Amasaha arakuze, nizera ko atakindi kiganiro turi bukorane, ubwo tuzosubira mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Ciao ciao.